AFC M23 izibwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi abasogosi boba basubiriye kugira mucezo wa ndani. Vyifashe gute? Aha ni muri Uvira, mu muji wa Uvira, igisagara kigira gatatu mu bisagara binini inyuma ya Goma, Bukavu, cari cifujwe cane, bakaba vyaragaragaye ko bakirimo. Rero uno munsi bakaba basubiye kugira ivyo bita mucezo wa ndani nk'uwo bari baheruka kugira inyuma yaho basohoreye itangazo saa 6 z'ijoro bavuga ko bagiye gusohoka mu muji wa Uvira bubahirije amategeko canke iza amasezerano y'amahoro yasinwe i Washington, ngo no kubahiriza ibiganiro bigana amahoro no mwumvikano bibera idoha hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 bikarangira bakinye inkinamico bakidugira mu misozi ihanamiye umuji, ndavuga igisagara ca Uvira. Ntibasotse Uvira, babaye buduge gusa mu misozi ya Uvira, hama naho bakazana strategy yo kwambara impuzu za gipolisi, bakongera bakazana strategy yo kwigira abasivile. Uno munsi ico bakoze ni kindi inyuma y'ishavu rirerire rya leta zunze ubumwe za Amerika, ishavu rya Donald Trump. Inyuma yaho hasohokeye amakuru y'umwe mu begereye Donald Trump ashikiriza avuga ko Trump atishimiye na gatoyi ingeso canke ingendo ya AFC M23 inyuma yifatwa rya Uvira, kandi bahejeje gusinya amasezerano y'amahoro, ingendo ya Paul Kagame, ingendo y'u Rwanda. Ababwira ko ikigiye gukurikira ntibaze biramante, ntibaze bidoge, ntibaze bavuge ibina biriya. Vyagaragaye ko ubwo butumwa bwabashikiriye, kuko uno munsi mu muji wa Uvira bariko barakura ibikoho binini, inkomere abasirikare babo bakomerekeye ku rugamba n'ibigwanisho binini bava mu muji wa Uvira begereza ahitwa Runingo rero kuvuga ngo ni kure ya Uvira centre canke ngo ni kure ya Uvira. Runingo nta kintu na kimwe kinini ya ubukoze, ni ya strategy, ni ya bwa bukorikori bakora bava muri Uvira centre baduga mu misozi, nivyo basubiriye. Ibi rero babikoze bashatse kongera kugaragariza leta zunze ubumwe za Amerika, siritubo hagiyemwe n'Ubushinwa, hagaragaye ko Ubushinwa nabwo butishimiye iyi ngeso n'imikino AFC iriko irakina inyuma y'amasezerano y'amahoro basinye hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Washington DC. Uko niko vyifashe muri Uvira nibijanye n'imbwebwe za Sarambwe. Tukiri muri Uvira, tuyage gato kuri Masunzu Pacifique. General Masunzu Pacifique yaraheruka gufatwa, muri bimwe vyatuma afatwa kwari kwagirizwa ko yatanze ari mu batanze ahafashwe hose kuva Bukavu, Goma, Bukavu, n'imigambi yo gutanga Uvira, bikaba vyarangiye Uvira nyene ifashwe. Kandi Masunzu ntiyafashwe wenyene, harafashwe ba Cibangu, harafatwa n'abandi benshi bagenda bakurikira. Rero uyu Masunzu kuva ku munsi wa mbere, uno munsi turi kwa gatatu itariki 24, Masunzu kuva itariki 21 Masunzu yari yarekuwe igihe c'isaha 5 z'ijoro, akaba ari mwikonje y'akazi, akaba ari muhira kugira ngo abanze yongere yitamporiza. Amakuru rero karavugwa ava hari abarasirazuba bwa Kongo, haba mu banyepolitike batavuga rumwe na leta ya Tshisekedi kubera kubijanye n'intambara y'icyabaye mu rasirazuba bwa Kongo. Ntiraba umugambwe, ntiraba ari amoko yose amajana 450 muri Kongo basanzwe bafise, iraba umutima gikongomani, abagwanira iteka nitekane nkuko twama tubikora hano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Bavuze ko uyo muntu bamwihenze ko batari bakwiye kumurekura, kandi ivyo yagirwa ari vyo, ahubwo yoba yarabuze ubutabera canke ngo bucamanza buzi kubaza neza butumbereza kandi buhasha. Ikindi naco ngo swati abamuburanishije ni baba pro Joseph Kabila, nkuko uyu Masunzu ari pro Joseph Kabila. Amakuru aruko biragaragara ko atakwizera kugihari, ngo nibagume bamucungiye hagufi, kubera ngo nimba yaraparvenye gutanga Bukavu, Goma na Uvira, strategy zose yarazikoze, kandi Uvira bikarangira ibaye tombe afunzwe, bisigura ko ashoboye gukora n'ibindi birushiriza kuri ivyo. Amakenga rero ku banyakongo, ku banyauvira muri rusangi nayo kuri Masunzu, ariko Masunzu ubu ari degemvya.
Iruhande rero ya makuru ya Masunzu tuje muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu mu muji wa Kichanga aha tugiye i Masisi, biravugwa ko Kichanga AFC M23 yahisubije inyuma y'imigwano yamaze amasaha atandatu bariko bahuhirana amasasu n'izimbwebwe za Sarambwe. Aba banyarwanda izi nkotanyi iyi RDF bagiye kugira genocide, kwiba, gusahura, gusesa amaraso, kwica inzira karengane z'abanyekongo kubera gusa complexe d'infériorité, ariko umugambi wabo uhari ni balkanisation empire hima nkuko bizwi. Ibi akaba ari umugambi utateguwe ubu, ababizi neza baravuga ko urenze imyaka 40 warateguwe, ariko hari n'abandi bavuga ati 40 irarenga. Nuko biri Kichanga rero iri mu maboko ya Wazalendo, ngo inyuma yaho bakoresheje ibisasu binini biremereye, aho izimbwebwe za Sarambwe za AFC M23 RDF inkotanyi Red Tabara batashoboye kwihanganira uko bimeze, barata baromoka umuji usigaramwo aba waza. Uko niko bimeze muri uno mwanya mu muji muri Masisi, muri Kichanga. Inyuma ya Kichanga Masisi tugende hakurya aho Kongo burya iri mu bibazo vyinshi cyane. Muribuka ko haro n'ikiroberi baheruka kuvuga ngo kiri ikinshasa, cagaragaje utuntu tentative ukurasa binabiriya, bikanavugwa ariko ntituzi aho carangiriye. Ubu hoho hazutse ubwicanyi. Ubu bwicanyi rero nizere ko twigeze kugaragaza amafoto n'ama video muri groupe ya Fleury Podcast TV tubereka ibiziga bigenda bitandukanye, ariko vyaburiwe ubusobanuro. Byagenze guterera kugira bino bintu bigaragara. Aba bantu ndibaza ko harona ahantu mwagumye mubona ngo abamotare, ngo izimbwebwe za Sarambwe ziramaza abamotare n'ibindi benshi, ngo abamotare ba Kongo, abamotare ba Kinshasa barageramiwe kabisa. Abantu bapfuye n'abantu bagera ku 25, ariko ngo bashoboye kuboneka canke ngo kumenyekana n'ingoga n'abantu 23. Bisigura ko harona yandi ma disparition, harona abandi bantu ngo n'ikindi gitigiri c'abantu babuze kwera bamaze gusanga abantu 23 bari ahantu hamwe mw'ishamba rimwe. Baciye bavuga ati okay, aha ni muri ujya mwanya igisirikare n'igipolisi baba bakoragira amatohoza, kuko umuntu amaze kuza akavuga ati naka dispari mugaca mugenda ahantu mu Gisaka mugasanga ahantu imivyimba 23, muca muvuga ati finalement turakeka ko hari probabilité ko nababandi bamaze imisi tutazi yo barengeye, sirita abahungu, sirita abamotare, bigaragara ko bagize le même sort, bahuye n'ivyago nk'ibi gusa, imibiri yabo akaba ariyo itaraboneka. Bimeze gute rero? Aba bantu ngo uwabishe ntaramenyekana ko ari umunyamahanga, kubera aha ndiko ndababwira byabereye ahantu hitwa Kasumbalesa rero ni ku mupaka, ni nk'ari yakuruhwa c'ibitoki na Bugarama na Kamanyora, ni hari ya Gisenyi Nemba. Rero aha Kasumbalesa ni ku mupaka wa RDC, hegere ku mupaka wa RDC na Zambia. Rero nco gituma nibaramenya karabaza inkozi z'ibizo muri Zambia zajabutse ziraza gukora ico gikorwa, canke arabanye Kongo ubwabo bariko barimaranira. Byagenze gute rero? Amakuru dukura hari Kasumbalesa avuga ko nababwiye ko ari ibiziga bimaze gutogwa ari ibiziga 23. Muri ivyo biziga 23 harimwo abagabo 22 n'umugore umwe. Turaje rero tubabwira ukungene vyagenze. Ngo uyu amakuru neza nyezina kugira aboneke, umwe muri bo baramukoze ko ico gikorwa, barashatse kumwica, kuko strategy bakoresheje ngaha kuri aba bantu bose n'abamotare bose irasa. Umumotare rero umwe yabonye abagabo babiri, baraza baramubwira ati dupakire, baramubwira ati tujane hariya. Arabwiye hariya ahantu n'ukuri sinjayo, vyaninyira abamotare usanga akorera Kanyosha, agakorera Kamenge, agakorera Gatumba, agakorera mu miji igenda itandukanye, usanga avuga ati je hariya sinjayo ni kure, hamari igitoro, nta mahera aboneka mfata. Ugatusanga umumotari agiye kudadika, uwo motari acaja kudadika, babwira ati jewe murampaya none, bashavuga ati amahera nta kibazo, baca barurira abagabo babiri. Bagiye bageze ahandi basanzwe bakorera vya bikorwa vyo kuniga abandi bamotare, baca bamubwira ati tugomba guhagarara. Avuga ati none muhagarara reka tanzi hari, twebwe duhagarike gusa dushike ngaha, none aho twatuzanye naha kandi bikatukuriye.
hajya agiye guhagarika rero bamusimbiye ko bamushira umugozi mwizosi. Procedure ni za zindi nyene, routine ni ya indi nyene, niyo leitmotiv y'abo bantu bari basanzwe bakoresha. Bamukubise umugozi mu mutwe baja kugwana, baragwana, ariko ndabibutse ko sinzi ko mwage murayibona no mu masinema agenda atandukanye, twita ngo na masinema y'ikizungu y'abanyamerika n'abandi abongereza, abadaga, abahindi n'abandi. Harakuntu umuntu umufasha ukamufyonda mwene ngaha ashoboye kuraba, cyangwa ukamufyonda mwene ngaha ukamusinziriza nk'ikiringo c'iminota nka 30. Rero bariko baramuniga aho umugozi wogiye, kuko yarigwaniye, aho yogiye kunigwa apfe ashike ku rupfu, yaranizwe araraba. Rero umuntu maze kubona uri kuramuniga ukabona ntacigwaniye, bace bibaza baramwishe nkuko basanzwe babikora nk'abandi, bamuta muri iryo shamba. Imoto ibiragiye, yagiye kwikangura asanga ari muri iryo shamba, hanyuma aravyuka agiye kuraba uko yagenda yegera imbere asubira inyuma, kuko yari yabonye yazananye ubwenge bwagarutse. Agiye kuraba ahahonyoye ikiziga, ikiziga baharura ibiziga 23. Ibiziga 23 siwe yabiharuye kuko yari yamaze gupanika. Yagiye yiruka tabaza, ashashikira igipolisi, ashikira abasirikare, arababwira ati hariya je mvuye ndahatswe. Bimeze gute? Naho nyene ko yata confiance baba bamufitiye, uratko misi yose ibintu byose baba bavuga ati turaguhagaritsa kumva z'amatohoza. Bagiye kumuhagarika arabereka mwizosi, abona kabisa ko yabaye rigote, ariko yanitswe n'umugozi, ariko birangira Imana ikinze. Abapolisi niho bashikayo, abasirikare baharura iyo mivyimba. Rero gushika no munsi ntibaramenya ko ari mbwebwe za Sarambwe, araba inkozi z'ibi zavuye muri Zambia, acanke ngo abakongomani bonyene bo muri uwo muji wa Kasumbalesa. Uko niko biri hariya muri Kasumbalesa. Ayandi makuru hari nuko muri Goma izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 zikomeza kwimaramaza. Hari ibintu zikora zibaza ngo ni geste de sympathie canke generosité canke kwisembereza canke kwigaragaza neza. Basubije imiduga Hasel ni ho komisariya nyene ya Nations Unies, basubije imiduga ibiri baye basubije muri Bukavu, umwe babasubije muri Goma. Ariko ngomba turezone mwumve aho batiyumvirira. Iyi umuduga basubije uno munsi ngo wibwe Uvira mu kiringo imbwebwe za Sarambwe zihafashe. Izo mbwebwe za Sarambwe zimaze kuhafata, izo modoka za Hasere zaribwe. Zibiri zasubijwe mu Bukavu, imwe yasubijwe mu Buvira. Tugaca tubazanya, none muri mu Buvira mukaba mutiba, mukaba mutica, mukaba mudakora ikintu na kimwe nkuko mugenda murabivuga mubiririmba, izi modoka zivye bande? Hanyuma kugira dutahuzanye, nimba izitivye mwebwe imbwebwe za Sarambwe zikiba umusivile nka jewe, mbwira ukungera umusivile yova Uvira ni modoka iyo double cabine canke irya Jeep ry'amarandre kwizere, yari ry'arandre kwizere, ava Uvira akayicisha aha hose mwagiye muraca za Sange, za Ruvungi, za Kamanyora, akagenda iyagera hose gushika imodoka ayishikane muri Goma. Ivyo wumva biri rationnel, wumva ivyo bintu birimwo ubwenge na gatoyi. Nico tanababwira ati hari ibintu bavuga n'ibintu bakora kibaza ngo bako barisembereza, ariko ugasanga bonyene bariko bariyambura, ugasanga bonyene bariko baratuma bagaragara nkuko twari dushaka ko bagaragara. Uko rero niko biri. Izo modoka zibiri zasubijwe muri Bukavu, imwe yasubijwe muri Goma. Ibi namwe mwenyenyene muvyumviriye mucavuga ati none iyo modoka yibwe nande? Bigaragara ko imodoka yibwe nizo mbwebwe za Sarambwe. Amakuru ahari nayo nkomeza kubifuriza umunsi mwiza n'imyiteguro myiza kubemera Mana, kubemera uno munsi bita uwiyibuka, kandi ndabifuriza Noeli nziza. Uko biri kose nababwiye ati ntimusume mucirako n'akaguru. Inyuma y'iminsi mikuru haza ikintu bita janvier mesha, ugasanga habaye ubugaragwa kanaka kwera amahera mwamwamariye mu manza. Kuri ubwo rero mu musigasire ntimunengesere. Hanyuma ndabibutsa ko Vyinshi Podcast TV atayihari atamwebwe, mwarahezagiwe. Mugira umunsi mwiza. Ciao ciao.